iki nari narahoze ariko ngira ndabivuge kuvuga iyo ndirimbo ivuga kuri Elipro yongera ivuga no kuri Bface vuga ndaje oya vuga ndaje vuga ndaje oya vuga ndaje Elipro hunga naje kuri uyu munsi muri uku kwezi muri uyu mwaka canke ndagu unyeretse ibijigo nzo kwereka ibihanga mbe kugenda n'inzigo wibaza ko unkanga nijebera kumenyo ntatwenga n'ubwo mbonye wejo naramuhanye weho no babugukanya yacushinye ibyinyo ehamano nk'ibinono ngo topinga ku micano beshi mufise impano mupfanya amatazirano turabara mukije cyane bakunzi ba Burundi aho muhereye hose nibaze ko muguwe neza nibaze ko mukomeye mu byo murimo kubuzi cyane se aho muherereye hose nibaze ko biragenda neza ego hama ico tubifuriza cyane ni kwa kundi nyene kugira ngo mushobore kudukurikirana kugira subscribe j'aime commentaire n'ibindi bitandukanye n'amapartage menshi kugira ngo ibikorwa bishikare kugera kure canke ubibonera ku mwanya kugira ngo bishobore kuba vyogenda neza imbere yacu dufise umusore rero akiri muto cyane ego twambwiye ati ngo ubanze yagire abantu ibintu byakuntu biriko birakurikirana bigenda bikurikirana n'umu artiste ariko araza kutwidondora mu buryo buhagije no murundi kandi ariko akora cyane ku nguvu zidasanzwe ego turabaramukije ndabaramukije nawe ameze neza turashima amakuru yayo ni savre ego murashobora kwidondora bariko badukurikirana mu ncamake mu bamukoze kuzina ryanje nitwa mazina y'abavyeyi banyise Tuyisenge Philbert abamvuka mu ntara ya Karusi komine Gihogazi ego amazina y'ibitazirano naryo aba nitwa One Gear gitesi kimwe One Gear hajya Gear ni gitesi Gear ni gitesi mu modoka canke hariho hose nubwo haba ku moto imodoka Gear ni gitesi kuvuga One Gear ni gitesi kimwe kandi niwe bwa mbere ndakumvise ayo gantu gararenze we rero uvuze ngo ni One Gear none kubera ko wisi iryo zina musore zina ko cyatumye ndagiyita naragerageje basi mu byo narimwo n'abagenzi baravuga ati wowe ufise inguvu nkizi gitesi kimwe reka tukwite One Gear none munsi umuziki wanje niryo zina nkoresha ego utubwiye One Gear ni zina no vyita kari zina ry'ubuhizi zina ry'akazi ukivuga ati nanjiri kurire kurani kibazo murakoze cyane tungiye cyane niki cyakuranze mu buto bwawe kugira ngo ushobore kugira ahantu bakwise One Gear etape zagibaye nyinshi eko nagerageza kubacira ku mayange kuvuga je nkiri muto turi kumwe na papa na mama hariho byinshi nakunda kandi abo bakabinkundira sero ningene babona kubona nari umwana atumika nari mfise imbaraga zidasanzwe imbere y'abavyeyi banje ndagira ku rugero rwaho ndiga amashure maze kwiga amashure ne gusa ntibyankundiye ko ndayamara nagarukiye mu 11 ca ndahagarika amashure ca mfatirwa n'ubundi buzima ko yagomba guheraga musaza biragoye hama rero umaze kugira mu 11 amashuri arahagaze ugiye mu bundi buzima byakurikiranye gute kuvuga amashuri amaze kwanka hari 2018 canda hagarika ishure camvuga ati reka ngende kwinjira igisirikare ndagenda cyo gihe ndibuka ko twahigamwe turi abantu beshi twahigamwe turi 1830 mu 1830 mu ntara bakeneye mose butanke gusa byari byoroshe kabisa saho gutuma umwana ntaraho gutuma umwana aho ndananirwa 2018 ndananirwa 2020 ngize ati sinshiki intege kuko ndagenda ndakora mana iramfasha ucira pasi canda pasa ndarengana reka tuvuga ati imana habwe icubahiro amen maze kugenda ndagenda mu ishure rya mbere ry'ibanze ndakora nako kazina kubuhizi One Gear kavuye mu maformation narimwe ko nari nshiriritse gose nari nkomeye
maze guheza candaza turaronka invitation turaja kubandaniriza ubuzima bwa misi yose mu yandi makambi. Ego kabisa. Hari ahantu ngaho rero ako kawangiye bakakwise muri mu gisirikare canke bakakwise mutaraja mu gisirikare? Abakanyise ndi mu gisirikare. Kakano rero burya karakaze. Je burya narinzi kari twatuzina batwita mu ishuri. Oya. Karakaze kabisa. Rero biba bigoye babitoroshe mu bintu byo kwinjira mu gisirikare. Ego. Burya na je gisirikare ndagitinya. Reka na gisirikare noja mu ndagitinya. Ndatinya abajeshi vraiment. Abara abantu sinibaza kiretse ubu byo biriko birahinduka kera cyane aho iwanje abasirikare bari abantu batinyitse cyane kandi n'ubugenda batinya. Ongira nkabo wabatinyira iki n'abana beza nta nzigo nta shari biba bigoye gusa sinobivuga ko kanini biba bigoye cyane. Ego dushaka kumenya mu ubwo rugendo rw'igisirikare tururangije mu buzima busanzwe bw'amashuri tubirangije uyu muziki wacu w'u Burundi wawinjiyemo gute byagenze gute? Muziki kuva nkiri muto muziki namwe ndawukunda cyane nakora ibintu by'amakonsere kera ho hahise twabyita amateate ngina tugatamba maze koroganya amakonsere n'abaririmbyi bagize bamenyekana bamaze gusohora indirimbo tugatamba kwena nari umudansere muziki ngo nkora ndawukunda none munsi maze kuza muri aka kazi vuga ati reka ndabandanye ukomeze ndawukomeze. Ego uratubwiye ko kiri igihe ca kera mukiri batonya mwaragira ibintu by'amateatre n'ibindi babitandukanye ariko baratanga ubushimwe ntago bwe tutwarana gashimwe basi vuga ati ndahara mu wa mbere n'ukurikira ntage nakimwe bugeze mu wa mbere mu ibyo biri. Narabaye wa mbere ku bintu by'amahiganwa yo kwiruka mu muziki nyene urumva ugahiganwa ibintu byo gutamba nabo wa mbere ndaronka gashimwe. Yego barampaye bahasha y'ibihumbi 100. Kandi ico gihe yari menshi. Yari menshi, yari menshi. Narayaguzemo impene. Ego numva mwabyitwayemo neza ku gashimwe kanyu ntimwaga cinishije. Mwarakavyaje umusaruro. Ego. Turavuye mu muziki rero turavuye mu gutangura uko watanguye mu muziki. Turageze rero mu muziki nyezina. Ego. Umuntu acyumvira umuziki ariyumvira uwo bitwa yofata nk'icitegerezo. Rero mu ducanke umuntu hamwe inspira. Ego. Nuwahe muntu wewe uvuga ati jewe uyu kweli. Je no kuri ngerageje kuvuga umuziki wanje icitegerezo canje. Na wene kuri TV online hari karambona. Ndakunda umuririmbyi ita Bifese ndo flow. Ondo flow kama dawa. Rap Yuda. Rap Commando. Ndamukunda cyane gose ko ndiko nagerageza kumviriza indirimbo ziwe ziranshika ku mutima zikampimbara. Niwe citegerezo nobona usa nabandi ndabakunda ku bikorwa byabo muri game no guhiganwa. Yego. Uno musi sindiko ndaja hejuru ngo nce gagoshe canke ya droite ngira hagati mu muziki ariko Bifesi ndamukunda cyane. Ni cya kintu cyatumye umukunda? Bifesi ntanzigagira n'umwana yahawe indero yo kuziko indero twita yo kuziko yayihawe n'abavyeyi babiri bakwiye cyatumye ndamukunda hari indirimbo yatumye ndamukunda imwe tucishiriza kandi twenda tudakunda indirimbo yatumye nkunda Bifesi ni indirimbo yise Passport. Ego igira kabiri indirimbo ni yise biri ku mutima bitanu yo ni yaejo bundi nayo ni aciye numva inguvu zibaye nyinshi zo kumukunda manje. Ego turirimbira none no gerageza kubacishiriza ku gatoyi agace gato nta kibazo ngo kiri ku mutima cambere ngwiki ntari narahoza ariko ngira ndabivuge gutego bushaka iterambere ry'umuziki tukagwanira inyama na ugwanira ibiharage kugendesha umugongo byo gushikana kuki imyaka iheze twifuza gutera intambwe tumvikane hanze kuri we ntacyo bivuze ni gute winamura ugatanga gire mu kuri beat ya Kofi we wumva bifashe iki bikatumarira iki muri ingwano turimo guteza imbere umuziki murakoze cyane. Ego
Gerard nzi ugomba uvuge nosa uramutse ugiye nosa ariko n'umumenga we urakunda ubwoko bwa hip hop cyane. Ndi murapere man. Kubera iki wahisemo iyo njyano y'uwo muziki? Niyo mood yandi niyo nabyisanzemwo kugira ngo murapere nabyisanzemwo sanga ijwi ryanje noja kuba umurapere R&B ntabishoboye. Murakoze. Jere mba n'ububengana kubaza ibintu byinshi ariko naco. Umaze gusohora indirimbo zingana gute? Ndamaze gusohora indirimbo zine. Hari ukuntu abantu basohora ama audio bakongera bakarenza ko video. Ego. Zose zirafise amashusho. Oya. Imwe nayo igira isohokane amashusho. Kapka bunduri ku kivi. Iyo ndirimbo igomba isohokana amashusho yitwa gute? Indirimbo igira isohokana amashusho sinshimye kuyivugira ngaha usanzwe yibabwira. Ariko uraza kuturirimbira? Ndaza ko baririmbira. Urakoze. Ego. Je nibaza ko turirimbira gatoya iyo ndirimbo igira isohoke kugira ngo abantu bayumvirize. Kumbure niyasohoka bazobe bayiteguriye neza. Ni indirimbo nise ndaje. Indirimbo ivugamo kuko muri mu mudiho wa hip hop bisaba kwiyemera. Bisaba kwiyemera. Kujya kumusirikara adatimye urukambye. Na cyane cyane ukabura n'umusirikare. Nkaba ndi n'umusirikare. Ni kuvuga iyo ndirimbo ivuga kuri Eripro. Yongera ivuga no kuri Bface. Bose babiri. Ari babiri. Nayise ndaje. Ndirimbo ivuga ati vuga ndaje oya vuga ndaje vuga ndaje oya vuga ndaje Eripro hunga naje kuri uyu munsi muri uku kwezi muri ubu mwaka canke ndagu unyeretse ibijigo nzo kwereka ibihanga mbe kugenda n'inzigo wibaza ko unkanga nijebera kumenyo ntatwenga n'ubwo mbonye wejo naramuhanye weho no babugukanye yacushinye ibyinyo hamano nk'ibinono ngo topinga ku micano beshi mufise impano mupfanya amatazirano n'uwagize aramamaye ntiyarenze mu kibano ngira nsuka ivina ndirimba tagufyina ntiwavuze ndumwana igije kuguhana wansanze kumuhana ndigahana mu gucana sindakwirukanye nyegera turakorana ndakwereka inzira nziza iboneka mu ico dupfana nataka ni wachane moja baada ya mwingine waliyejita majina kabla mimi sijaibuka nimeibuka kama mzuka kufufuka wapinzani mko wangapi mbona mnatetemeka naona huku na kule masinichi wameja wanigia kwenye stage nasimama kisoja nianzie wapi nianzie kulio ama nianzie kushoto anzia kulia niwachane kwa vina ama niwataje majina Eripro sogea hapa nigupake upupo hivu nafanya unavyojua ama nikukurupuka sio vema kujita jina wala kipaji huna usimuchane Bface ndo kingi wa rap gwa aho rero jewe numva biki ariko reka tubashimire cyane iyo ndirimbo izosohoka cyane. Indirimbo gisohoke mu minsi. Ego. Kumborengera niyasohoka tuzorungikira aba kunzi ba Burundi ilinki yayo kugira ngo bayije kuba yumvirize neza. Abashobora kubitahura babitahure. Nego. Noneho hantu kuko ibintu tuba turimwo ubusanga biba bigoye. Ego. Nabo mukaba muri abajeshi. Hari akantu wagize ngo pa mundirimbo uri bwana wakagize ndahibuka ngo umuntu ntazogira ingora oya kuvuga muri rap bwa mbere nababwiye ati mu mudiho wa hip hop no kwiyemera indirimbo nayikompoje ku mpamvu Eripro yaririmbye indirimbo yise Boniface uko kubabaza Bface ni nkuko nawe yitwa Boniface nawe yitwa Boniface rero kubabaza Bface kuri jewe ni nkuko bunkoze mu gikomere ko ndamukunda cyane man avuga ati reka nanje ko Bface rero yatebye mbe Bface we nawe yaramuririmbye ko canke ni bimeze gute umuziki ni siri ya ndani ko menga Bface nawe nyine kera yarakuririmbira nk'iminota 15 ataruhuka iyo mwagira ni ikibazo yego yarakuririmbira iminota 15 ataruhuka ari kuri beat umushize yavuze ngo yaba ngo Dramati atari umwana ngo nari kumuririmbira iminota 15 ndavuga ati arahatswe ego rero bishaka kumenya hanini ikintu catumye wiyumvira kuririmbira Eripro iyo ndirimbo bivanye n'ukuntu ibi bihe biba bimeze
Bifese ugasanga yaramenyewe ntiyayiririmbye ego ni kuvuga cyatumye niyumvira kuririmba indirimbo nise ndaje nashatse Eli Pro yumve yuko atahubanganiye na Bifese Bife Eli Pro ni umwana kuri Bifese Bifese ararenza arashoboye ari hose reka mvuga ati respect Bifese kuko no munsi indirimbo narayiririmbye sinovuga ngo nadisinze Eli Pro kuko hariho amajambo ushobora gushira mu ndirimbo uri kuradisinga umuntu ugasanga urataye indero rero Eli Pro niyo mpamvu naciye mvuga ati Eli Pro hunga ndaje kuri uyu munsi muri uku kwezi muri uyu mwaka canke ndagukure ku nzira yego muri game ntuzorarugize ka kantu ka kijeshi oya nako mu ndirimbo gusa nakoze cyane yego Eli Pro rero agende gahoro burya ku bafana ba Bifese bazomwica biba bitoroshe nakaye kantu twoba tutavuze ushobora kugira bari kubadukurikirana akantu ubwira bariko baradukurikirana cyane cyane ndabanje gushima mwebwe mwatwakiriye mani bandanye bahezagira amen abariko baradukurikirana nabo bagerageze kuja kudufasha kujya bagukora mu commentaire subscribe partage kugira bikorwa byacu bandanye bije imbere na cyane YouTube yanje ni One Gear 257 ego ako kajambo ndaza kukabandikira muri commentaire numva gakaze One Gear nanje ubwaje sinzi kuno bakandika ariko amazina bagoye One Gear uko nyene turaza kukandika muri commentaire muca mukabona kugira ngo bishobore koroha mbere ndaza kubarungikira link ego ya chaîne yiwe ya YouTube kumbure muze muramukurikirana ibikorwa byiwe kuri Facebook naho bimeze gute naho Facebook naho ni One Gear 257 okay ego nibaza ko abakunzi bari kwakumviriza bari ko baragukurikirana abakunzi ba Burundi n'abakunzi n'abantu bafasha cyane bakunda aba artiste mu buryo bwose bushoboka baritaho abantu baritaho abarundi bagenzi babo kandi n'abantu bahanze baratwitaho bimwe bikomeye reka tubasabe mugende mwandike One Gear kumbure bibagoye link ya One Gear muzoyishanga muri comment munsi muzoyibona kumbure mukomeze guhezagirwa kandi mukomeza kuduteza imbere kugira ngo ibintu bishobore kuba byogenda neza reka tubashimire cyane reka namwe ndabashimire ngira tuzosubira kumbure ntongera kubakenera muzotwitaba tuzonyaruka tuzoza turiruka yego murakoze